turashima Imana cane, Imana nyene amahoro yaduteye iteka kemera ko iki gikorane kiba. Imana yakoze cane, kandi ndashimiye mwebwe ugwaruka, numvise muri beza cane, mwatwakiranye umunezero mwinshi n'amajwi arenga nk'uko muri. Imana ibaha umugisha. Kandi icatuzanye hano bane ni ukugira ngo izina rya Kristo Yesu rihabwe icubahiro, siko none? Mbega mwokwemera ko Yesu abura icubahiro ariho turi? Ndababajije, mwokwemera ko Yesu abura icubahiro ariho turi? Murakoze cane, nico gituma Imana yampaye indirimbo y'iki gikorane ivuga ngo ya ntibikabeho ko Imana yobura icubahiro ariho turi. Iyo tuzoyiririmba igihe cose tuzoba dukoraniye hano, ngomba ndayibacireko gatoyi, tuzoza turayiririmba. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuki. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya naho inyuma hose ngoma muririmbe. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Vy'ukuri Imana yacu ntikabure icubahiro Igitega ariho turi, ntikabure icubahiro mu Burundi ariho turi. Niho umusavyi w'Imana yaciye avuga ngo ya ivyo ntibikabeho ko yobura icubahiro ariho turi. Imana nishimwe, naho abandi batoyiha icubahiro izikironka iwacu. Amen. Imana izokironka iwacu naho abandi batokiyiha. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntuzubure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntukabure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya, oya ntibikabeho, ntuzubure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe. Oya, oya, oya Abanyagitega ntizibure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya ntibikabeho. Oya, oya, oya Abanyagiheta ntizibure icubahiro natwe tuhari. Oya, oya ntibikabeho, ntikabure icubahiro natwe tuhari. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka
igice c'12 dusome kuri uriya murongo wa 35 turageza ku murongo wa 40. Nitwa Mbahonkundwa Gabriel, umukozi w'Imana ku Ndava imuramvya, kandi ndi umuririmbyi muri Francophone Gitega. Kuko ivyo ntawe ushobora kubimbuza, kuko byarabaye kabisa. Muri wa mwaka w'ibihumbi 2009 2010 naririmbye muri korale Francophone Gitega. Murumva kugaruka Igitega je naje muhira. Nashimiye abavyeyi banyiyumviriye ko naratangaye, ndiyumvira igituma biyumviriye kuri jewe. Nariyumvira ukuntu nzosubira kubona Igitega, nkumva umenga biragoye, ariko ku Mana biroroshe. Ndabashimiye cyane bavyeyi, mwarakoze cyane. N'ikindi gihe muzomenye ko ndi umuririmbyi Igitega. Nuko Imana nishimwe, nico gituma mubona twazananye na madame tunezerewe, kuko twabaye muri iyo korari. Urumva rero n'umwana yaraje iwabo. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka gice ca 12 kuri uriya murongo wa 35. Handitse ngo, mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse n'abantu barorereye shebuja igihe agaruka ava mu bukwe, ngo niyaza akaramutsa bace bamwugururira. Hahigwa abo bashumba bo shebuja azoza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri, azokenyera bicarike aza bagaburire. Niyaza mu gicugu canke mu nkoka akabasanga atyo, bazoba bahigwe. Kandi mumenye iki, yuko yaba yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze kw'inzu yiwe yimbwa. Oya nahanye umwana w'umuntu azoza mu gihe yabiro byose. aya majambo y'Imana hano tumaze gusoma, kandi data yampaye kugira ngo mvugane namwe. Yesu Kristo ariko avugana n'abigishwa biwe, ababwira iki kintu gikomeye cyane. Arababwira ngo, mwame mukenyeye kandi amatara yanyu yame yaka, ngo namwe muse n'abantu barorereye shobuja igihe agaruka ava mu bukwe, ngo kugira ngo niyamara gushika akaramutsa muce mumwugururira. Arababwira ngo harahiri uwo muntu uwo Yesu azoza agasanga amwiteze atyo. Aravuga ngo bene data, ibyaba bityo azokenyera wenyene abagaburire, abahe ku byiza byose byo mw'ijuru. Mwami wacu natwe nagize kwiyumvira cyane, niyumvira ku kintu cy'itara cyangwa amatara. Amatara uyasanze mu mangazini ukayabona aho bayacuruza, amatara yose abasa. Ntiwoshobora gutandukanya itara rikomeye n'iridakomeye. Ariko itara rikomeye canke ridakomeye
uza kubimenyeshwa n'igihe rigeze gutanga umuco. Iyo hageze gutanga umuco niho uca umenya ko itara waguze ryoba rikomeye canke ridakomeye. Ariko hataragera gutanga umuco, itara ntushobora kumenya ko rikomeye canke ridakomeye. Yesu rero ariko arigisha isengero ryiwe, ariha ikimenyamenya c'itara. Aravuga ngo mwame mugavye kandi amatara yanyu yame yaka, namwe muse nk'abantu barindiriye sobuja igihe agaruka ava mu bukwe, ngo niyaramutsa bace bamwugururira. Murabe ino nta kibazo, Imana iri hano kandi Yesu Kristo ari hano bavugane natwe. Nagize kwiyumvira cyane kuri iri jambo. Itara ry'ukuri rimenyekana mu gihe c'umwijima. Iyo hari umuco, itara naho ryokwaka umenga nta kamaro rifise. Ariko kugira ngo umenye akamaro k'itara ni igihe hari umwijima. Abakirisi iyo tugendagenda mw'isi umenga dusa uracumura bijya bintu by'amapiyano yacu kugira umuriro uje ntushikiremo n'ibindi kandi koko umubiri dusa n'abandi, tugeragezwa nk'abandi, dushikirwa n'ibihe nk'abandi, dushikirwa n'inzara nk'abandi, dushikirwa n'izuba nk'abandi. Ariko ikizobitandukanya igihe Yesu yagarutse, umwijima umaze gutamba mw'isi, isi yose ikaba mu mwijima, izomenyekana ko twari umuco. Tumugeze ahantu ho gusanganira umwami wacu, ico gihe bizomenyekana abo twari turibo. Bizomenyekana ko tutari abantu basanzwe, twari umuco w'amahanga. Nakunze kuvuga ni kw'ishure, abantu bakaza ngo burakeye, bakaramukanya ngo burakeye, aca ndababwira ngo munezerwe burakeye kuko bihari. Imana nishimye. Abakristo mwari mukwiye kumenya ko kwaka kw'izuba ry'uno munsi ryaka kubera tukihari. Neho abakozi b'Imana mubimenye, iri zuba ntiryaka ngo nuko Imana itanga umuco. Iri zuba ryaka kubwayo kuko igihe cyanyu cyo gukora kitarahera. Umunsi muzoba mugodotse, Bibiliya ivuga neza ngo ivyaka byose bizozimira rimwe, kuko igihe cyacu cyo gukora kizoba kiraki. Nico gituma mwene data ukazobona izuba habonetse umurango, uzushima Imana kandi umenye ngo Imana inyongeye uwundi mwanya wo gukora, inyongeye uwundi mwanya wo gukwiza ubutumwa, inyongeye uwundi mwanya wo kuvuga ishimwe ry'Imana, kuko Imana yacu ari nziza. Yesu nashimwe. Ndumva ko turi kumwe. Yesu rero igihe yariko aravuga ngo amatara yanyu yame yaka, yariko aravuga ngo umuco wacu w'agakiza, umuco wacu w'agakiza twaronse, igihe cyose twame tuboneka turi abakristo, tuboneke turi abana b'Imana, tuboneke turi abakozi b'Imana. Amatara yacu rero yame yaka iyo turi mu bandi. Uzumenye mwene data, iyo uri mu bandi benshi, urabe ko itara ryawe ricaka, urabe ko Imana ikwemera muri iryo gugu ry'abantu benshi. N'ubu dukoraniye hano muri iki gikorane, wewe ubwawe ku gatwe kawe urabe ko Imana ikwemera, wewe urabe ko itara ryawe ryaka, kuko si igitangaza Yesu ashobora kugaruka tuticaye ngaha muri ino tere. Abo nyene tukiraha muri iki kibuga
Yesu arashobora kugaruka, kandi ico gihe hazomehoca hamenyekana bari bafise amatara yaka. Ni koko umuntu ababonye nk'ubu muri ngaha mwese ababona muri abana b'Imana, ariko mfise ikibazo nibaza mu mutima, mbega wewe ubwawe n'Imana yo mw'ijuru muravyemeranya kuri umwana w'Imana? Amatara yacu rero arakwiye kwama yaka, kandi itara ryacu ryaka iyo turi twenyene. Muri iki gihe kiboneka nk'amajambere, nico gihe cabonetse ko umukristo aba umunyabyaha ari we wenyene, yicaye wenyene, akaba umunyabyaha, akaba umupagani, akaba umusambanyi yicaye wenyene. No munsi ibintu byaracanganye, kandi dufashe sizo bicagura. No munsi abantu baricara bashika nka 10, ugasanga nta numwe ariko avugisha uwundi, umwe wese ari wenyene. Kandi uwoza kuraba uko kuntu yicaye wenyene, hari uwosanga ari umunyabyaha akomeye. Bene data, nshuti z'Imana, bahano ibugendana twaje, nagomba ngusabe ngurabe imyanya uba uri wenyene, urabe ko Imana ikwemera. Ivyo rero ntibiraba barya rurya rwaruka gusa, biraba twebwe twese, na twebwe abakozi b'Imana. Mbega iyo wicaye wenyene, Imana iratakwemera? Ubwo woraba muri vya bintu vyanyu mwama muriko murakinisha, ubwo Imana iracatwemera? Mbega iyo uri wenyene ubona itara ryawe ricaka? Ndafise ikibazo gikomeye uno munsi, twarabaye abanyabyaha ata wundi muri kumuri wenyene. Umuntu akaba umusambanyi akomeye cane ari wenyene. Bami dufashe cyane. Mbega bene data mwicaye hano nk'abashingira intahe Imana, Imana iracabemera iyo muri mwenyene? Umuntu yongere yiyumvire uko abanye n'Imana, abisubiremo neza arabe. Nagomba kandi nongere nkubaze, mbega iyo wicaye mu ngoro y'Imana, mbega uracari umukristo? Ibintu byaracanganye birononekara, ubu abantu basigara abanyabyaha bakomeye no mu rusengero, akicara bamwe mbere ubu bicara bibereye no kuri telefone kandi ari mu ngoro y'Imana. Bene data, Imana ntipfa gutegura ibikorane gutya, ibifise intumbero y'ukwezwa k'isengero ryayo. Mbega iminsi twicara mu ngoro y'Imana turacara abakristo, turacahimbara Imana. Nakamara maza kubona umuntu w'Imana yicara mu rusengero ariko aracumura, ivyo nakamara maza. Ariko ivyo twirirwamwo uno munsi, mbega itara ryawe riracaka iyo wicaye mu ngoro y'Imana? Dukwiye kandi kuraba itara ryacu uko ryaka iyo turyamye. Igihe cyo kuryama cari igihe cyo kuruhuka, cari igihe cyo kwibigwa amabanga y'Imana, ariko ubu benshi barara bataryamye. Imana ntikivugana n'abantu kuko yarababuze. Oh, Yesu adufashe. None we uzoryama saa 8 gute canke saa 10? Na Imana yiyerekana kuva saa 9, bizokukura he? Hanyuma akazusanga abantu bariko barakoma induru bavuga ngo Imana ubu yarabahevye. Niyo yabahevye canke bimwe mwayihe, yarabuze umwanya wo kubaronka.
ico gituma ataco mugihishuri ntaco mukironka kuko yarababuze ko mutagisinzira none izobakura hehe? Jambo ry'Imana hariya ryanditse ngo uw'Imana ikundi bimuhera mw'itiro. Iryo tiro ryari itiro ryiza ryo guhabwa amabanga n'Imana, ariko uno musi ntimugisinzira none izobibaha ibabonye hehe? Iyo turyamye turabe ko turyama nk'abakristo. Bamwe baheza gusenga Imana basabye Imana imbabazi, ariko akaba atanguye igihe cyo gucumura. Mani tubabarire cyane, mani tubabarire cyane kabisa. Ntawuzi igituma aya matara azimye, ni ukugira ngo Imana ivugane n'abo mu rugo. Ibisiga itangaza ntimunagire ikibazo, Imana igomba kuvugana n'abo mu rugo. Ibindi tuzobandanye byo mutumva ko ariko uno munsi igomba ivugane n'abo mu rugo ngo mbega amatara yanyu yo muryamye aracaka. Erega Imana ikora nk'Imana. Iranona kandi irashyiramo akabiri y'urukundo. Nimukore muraza. Ariko noheza ibicariza. Sifa kwa Mungu. Iyo turi mu rugendo turiko tugenda n'amaguru canke twipakije mu modoka turacara abantu b'Imana. Canke abandi bari mu ndege muracagenda muri abantu b'Imana. Kumenga mugenda mu vyaha. Kumenga mu modoka tugenda turacumura. Kumenga mu ndege abantu barahoneyeyo. Ariko Imana ivuga ngo uwe yiteguye kuzana n'umuntu itaragiwe ryama ryaka umwanya wose. Ariko benshi amatara yabo yarazimye. Ndakubajije mwene data, iyo uri wenyene wandika message muri telefone uracayandika nk'umuntu w'Imana? Canke uno munsi gukizwa warabihevye uca wigira mu bindi bintu? Kandi ivyo nta numwe bitaraba, kuko Imana yambwiye ngo abantu bose barononekaye barataye Imana. Imana idufashe yabakoranije ngo ibabwire ko benshi batatemewe. Ariko Imana yacu ni nziza, yadukoranije kugira ngo ivugane natwe. Naho mwanditse amamesaje mukayafuta, mbega ngo mwaributse kuyafutisha imbere y'inzu? Hari umuntu yandika akamesaje acafuta, yandika afuta, kuko ibyo yanditse arakamara. Mbega imbere y'ijuru barazifutishije. Raba ukuntu Imana yabajanye ahantu bitabu, abakura ahantu kabasira ahantu uvugane natwe. Ariko Imana iyo itaguye kuvuga gutya ibikora iki yego kabisa. Iyo umuntu atumviye imburi haba hagira hagere ko Imana imuhana. Mbega iyo uri ku kazi mwene data, akazi ukora kariko kose uracagakora nk'umuntu w'Imana. Uracatonda ku gihe. Narakoze akazi namenya kwishura n'iryo rindaha, usanga mu gitabo canje ariyo saa moya na mirongo itatu n'itanu na mirongo ibiri n'umunani na mirongo ibiri n'itanu, kubera n'abanzi kw'ijuru ririko rirandaba. Ariko abandi
ashitse saa mbiri agasinya saa moya n'inusu. Be wibaza ko Imana yawe yapfuye? Niba ushitse saa mbiri sinya saa mbiri, kuko ugororokeye Imana, Imana irajustifiye iyo minota yawe ucerewe kuko uri umunyakuri. Ariko iminsi mumaze mukora akazi mwabaye abanyabyaha, ukamuri kuracengana na shobuja, kudacengana na shobuja wo mwijuru. We waramwibagiye. Imana idufashe cyane. Kandi nta numwe adafise akazi. Umwe wese arafise akazi kiwe atondako. Mbega uracara umuntu w'Imana iyo uri kurakora akazi? Yesu aravuga ngo harahiri umuntu azosangwa cyo itara ryiwe ryaka, uwo muntu ngo azokenyera amwicarike amugaburire ku ndya zabitswe zo mu ijuru. Kandi Imana ivuga uko, ntimwame mwibaza ngo havugwa iby'igihe cyo mu ijuru gusa. Uwabaye umwizigirwa no mu isi, Imana iricarika mwicarika ikamugaburira, kuko yabaye umwizigirwa imbere y'Imana. Bakoze Imana, nimwaba bizigirwa ku gikorwa ca shobuja, data azokwicarika kugaburira. Mbega iyo turiko turakoresha abandi, uribuka ko uri umuntu w'Imana? Ntuze umuryagagure, kuko kuba gukorera uramukeneye. None wamuronderera iki niba utamushaka? Nube wabikora byose, ariko wasanga uri kuramuryagagura. Imana nye nabo bantu izoguhana nutayigororokera. Imana ishimwe. Bene data, mbega mwe iyo muriko murakorera abashobuja, uracamukorera nk'umuntu w'Imana? Muri no minsi ibintu vyarononekaye cyane. Guha akazi umuntu ubura uko ugira, kuko ubuzi neza ko azokwiba. Ni hamwe nyene utari buvyikorere, n'ahandi ubuzi ko akwiba. Urapfa kuvuga ati ndagusavye uzondabire neza, uno musi uragomba ukareka no kubivuga kuko nta kamaro. Agushirira kuri konta kugurura n'iyindi yiwe paralera agashirako guyiba. Mbega iyo mukorera abashobuja muracara bizigirwa? Mbega iyo abahamagayeyo ngo muyikorere muracayibereye abizigirwa? Ubwo nta yindi konte y'impande, nta kundi Imana yabasiye nabi. Ariko kandi ikindemesha co kindi gikomeye, ntimuri bunanyirukanye niki gikorane kidahetse. Nzoguma nga ngo mvuge ico databuja yambwiye hanyuma ngende. Yesu nashimwe. Harahiri umuntu itara ryiwe ryama ryaka. Emwe bane, kugira ngo muzogira amahigwe, murabe ko amatara yanyu yama yaka hariya kw'ishure. Niba uyobewe, yobegwa honnêtement. Niba umenye, menya nk'umuntu w'Imana. Imana izoguha umugisha. Ariko niwamenya wivye, izobikononerana, zosanga ataco bikumariye. Kuko wayisuzuguye, Imana ikabura icubahiro. Twaje hani bugendana ngo tugarukane icubahiro c'Imana. Nico Imana yaduhamagariye, nico yanguriye hariya ngo nze hamwe namwe tugarukane icubahiro c'Imana Igitega. Imana yongere yubahike. Haleluya. Niba twarabaye abakizwa, turakwiye kugwanira icubahiro ca databuja. Imana yacu ikagumana icubahiro. Mbega iyo wambara impuzu, uracayambara nk'umuntu w'Imana? Kandi wambara uri wenyene?
ubu ngo hari abazambara babanje kuzituka kuko ngo arizo bategetswe n'abakozi b'Imana, kayambara ariko ari imyoza, niwayitera ishavu niyo ubwayo uzoyibura, ariko urakwiye kwambara nk'umuntu w'Imana, ivyo ukora bikaba mw'ishimwe ry'Imana. Iyo nyene uyifise banza uyishimira Imana imbere yo kuyambara. Ingu no munsi zifise amagorwa kuko abantu batacemera impuzu bagurirwa. Banza ushima Imana kuko uyirose, kuko ivuye mu maraso akomeye y'umugabo wawe. Yesu nushimwe. Iyo wambara raba ko itara ryawe ricaka. Iyo muriko murisiga bene data, ntimubikore nk'abantu nk'abapagani, b'umuntu w'Imana no mu kwisiga ntaco uzongerako kuko Imana yaguhaye, atari ico ukurako ntaco wongerako. Imana yambwiye neza ijambo rikomeye ngo kuva itanguye kurema nta muntu asa n'uwundi Imana irigera irema. Namwe muzogombe murabana, nta muntu asa n'uwundi Imana irigera irema. N'amahasa abo bita revrejimo ntibasa, apfuma avukana agakwabu kakamutandukanya n'irindi hasa, kandi ngo abantu bose baremwe n'Imana ngo amashusho yabo yose ari imbere y'Imana. Igihe kimwe nari ndyamye ngira ikibazo, Imana irambwira ngo hari abantu nabuze mw'isi, kuko umuntu wese apfuye ngo Imana iramuzi, umuntu wese ariho Imana iramuzi, ariko ngo hari abantu yabuze ntibapfuye ariko bari bararemwe. Ndabaza ngo abo ni bande? Ngo ni umuntu wese yagize ico yihindura ku mubiri. Bamwe bavutse birabura bubari inzobe, abo bantu Imana yarababuze kuko nta muntu abasa gutyo yigeze irema. Uwundi musavyi w'Imana arambe hajya mwibaza ngo Satani iminsi yose niwe aduteza ivyaha, hari ibiva muri twebwe, ngo hari ivyo Satani azorabe wakoze Imana ikwagiriza, ngo Satani akavuga ngo Mana je ndatangaye uwo muntu yabaye umuhanga mu gukora ivyaha, naje ivyo ntavyo nari gushobora, kuko Satani si umuremyi kabisa. Niwihindura umubiri ntuze wibaze ngo ni Satani abigutumye. Satani ntarema, azobwira Imana ngo Mana mu vyo nari nshoboye urazi kurema ko atavyo nzi, ntavyo wampaye. We rero wariremye, urindira urubanza rwa Data wa twese, uzobisigura neza. Bwabwirabura iyo wabushize uzobivuga neza. Ubu iyo babivuga umenga ni babikora umenga ni imikino, n'abakristo bakavyigana, uzobivuga neza isura ya mbere iyo wayishize. Ariko ncanezerwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Ngwiyo umuntu yihanya akavuga ngo Mana mbabarira ndarihinduye, ngo imbere y'ijuru yashushe ica yongera kugaruka kubw'amaraso ya Yesu, Imana ikongera kumubona ari umuntu wayo yaremye. Hari igihe umuntu w'Imana, umuntu yarema ashobora kwiyumvira ko yohenda Imana akagira akenge agasa n'uyinyegeje imigambi yiwe. Nagomba gutangarije ko ata kintu na kimwe ufise co kunyegeza Imana. Imana ni inyabwenge cane, nutihana izoguhana. Bijya byose wakoze Imana yarabibonye kandi izobiguhanira. Bijya wakoze uri wenyene iriteguye kubiguhanira kuko ni Imana izi byose. Mu biyigize ni Imana ibona hose icarimwe, ni Imana iri ahantu hose. Aha turi nihiri, hajya mu cumba cawe uri wenyene uburi nihiri, muri rirya shamba wari utunyemwo hajya niho yari iri. Nukubera amaraso ya Yesu yari kugusibura
nk'uteye umupira wari kugwa inyuma y'amaplanete. Ariko muzobaze Satani kuntu yamushibuye. Mana ntiyagwanye na Satani, yarahushe gusa ivuga ngo pfa mu ijuru genda. Ko nta n'uwuzi planete yaguye kiyariyo. Nizere ko ataguye ku isi, kuko undi munsi Yesu yavuze ariko arasenga ari kumwe n'abigishwa be ngo yo ndamubonye aramanutse, isi iragowe imanukiwemo n'ujya muntu. Ariko caravuga ngo mweho ba Petero nimuhumure, naranesheje muzomunesha. Mana ishimwe ko mu ruhande rwacu nta cihafise. Nkuko databuja rero Kristo avuga hariya mu gice Matayo igice ca 5:4-8 avuga ngo mubagahore kuko so mw'ijuru nawe aragahore. Bene data nshuti z'Imana mukoraniye hano, n'umuntu wese anyumva ahari hose, ndakubajije uracagororokeye Imana iyo uri wenyene? Mbega hamwicaye gaha mu bandi uragororokeye Imana? Mbega iyo wandika amamesaje uracagororokeye Imana? Mbega iyo uganira n'abandi kuri telefone uracari umuntu w'Imana? Mbega mu kazi kawe ka misi yose muracari abantu b'Imana? Mbega mu gikorwa c'Imana muracari abantu b'Imana? Iracabemera? Urabe mu gikorwa c'Imana ukora n'akamaramaza kugeza aho umuntu abeshera mu gikorwa c'Imana. N'akamaramaza kabisa. Uko no kubura indero kugeza aho ubeshera umuntu w'Imana mu gikorwa c'Imana. Kubera iki wacerewe? Ngo vyangoye. Urumva abantu nta soni kabisa. Ariko urabuze n'indero imbere. Imana itubabarire. Haleluya. Ariko yavuze ngo umuntu azosangwa yarizigamye, itara ryiwe yararizigamye, ngo azokenyera mwicarike abugaburire. Haleluya. Kandi n'uno munsi umukristo Imana yemera ngo irakenyera ikamwicarika, ikamukenyeza, ikamwambika, kuko atayihemukiye. Haleluya. Niwayubahiriza nayo izoguha icubahiro imbere y'abantu, ariko niwayigayisha izokagufyondera. Urashobora kwibaza kugira ugifate kabona kiragupfunyotse, kuko ari Imana ikomeye. Ugasanga ivyo ukora vyose umenga ni igitutu imbere yawe, ugira ubifate bikiruka. Raba neza kucemewe n'Imana. Oya ntibikabeho, ntikabura icubahiro natwe tuhari. Oya ntibikabeho, ntikabura icubahiro natwe tuhari. Oya Igitega ntibikabeho, ntizibura icubahiro natwe tuhari. Oh, haleluya. Muri we uvuge ngo Mana ntuzubura icubahiro ariho ndi. Haleluya. Mu nzi wanje ntuzubura icubahiro ariho ndi. Mu kazi nkora icubahiro cawe ntikizobura ariho ndi Mana. Haleluya. Mw'ishengero ry'Imana icubahiro cawe ntikibura ariho ndi. Tugwanira icubahiro ca databuja. Haleluya. Muri korari uzovuge ngo ya Mana ntibikabeho ko bobura icubahiro ariho ndi. Uzopfa umushikuri wenyene ku gihe uvuge ngo databuja ntubura icubahiro ariho ndi. Naho abandi batokiguha kironke ku bwanje Mana. Tuburonke igihe icubahiro cawe abo bakozi b'Imana. Uzovuge ngo Mana ntibikabeho
ko mwishengero ndogoye wowe uri cyubahiro ariho ndi ntukabura icyubahiro papa ariho ndi tugomba dusenga Imana ninavuga ngo uhoraho umunyabyaha yiyemera ko ari umunyabyaha aze hano apfukame tumusenge hamagaye umuntu yiyemera ko yacumuye abari wazaga nta mugororotsi mpamagara kuko temeye iki gikorane tuvuze turi gifise ngo ubugororotsi buzoshira hejuru ihanga ariko icyaha kizoba gatera soni ku bwoko bw'Imana umuntu yiyemera ko yacumuye aze ngaha byo wakoreye mw'ibarabara Imana yarabibonye byo wakoreye mw'ibarabara Imana yarabibonye ibyo wakoreye mw'ibarabara Imana yarabibonye wahenze abantu wahenze Imana pfukama mwene data umubwire ngo papa ukumbona ndi umunyabyaha nta cyubahiro waronse hamwe nari hahandi warabuze icubahiro igihe nari kumwe n'abantutse nta cyubahiro waronse igihe twari kumwe n'abantutse igihe nari jenyene mu nzu Mana nta cyubahiro waronse